ko verify wari sawa cemeje ko verify kuri YouTube yanje okay ekipe ya Academy y'ubumwe barakira ekipe ya Bumamuru bari bamaze iminsi mu bibazo byinshi nabonye na muvandimwe wabo Yahaya tunamwifurize koroherwa maze iminsi atamerewe neza aragwaye kandi cyane yahise bamuho oya Suriya baraza kuza muradutunga hari ukuntu gahunda ziba zitagenze neza ariko twizera ko imbabazi ziva iwanyu nako nababwira ni Academy y'ubumwe Bumamuru yerekanye ko muri iyi phase retour ifise inguvu zitari nyinshi bitewe nuko twari twiteze ko izotwereka byinshi ariko yo tuza kubona hari itandukanye nuko twari tumaze iminsi tuyibona. Academy y'ubumwe yahejeje ari ya mbere muri groupe A muri Ligue B ubona ari ekipe nziza nta dofete nimwe bagize baje muri iyi Coupe du President twabonye rimwe na rimwe ama ekipe muri deuxième division abasa nayisuzugura mugabi yagize amahigwe yo guhura n'aya ma ekipe akomeye ukabona hari shaka runaka zananye yifuza gukora ibitandukanye n'ivyo twari dusanzwe tuyiteze ko Bumamuru nibihe novuga ko bitoroshe maze mu iminsi twayifata nka ekipe y'umunzani n'igipimo kuri Academy y'ubumwe yari nziza muri deuxième division ariko nayo kandi ibiharuro byo kuduga bikaba bike ariko yamara baramutse babonye amahirwe twayifata nka ekipe yogera hashoboka muri Coupe du President. Yani baza ko n'imigwi ibiri bisa nkaho itandukanye kuko nivyo Bumamuru gituma tuyigira kwa makenga nuko byatanguye kubiba ko muri Primus League Burundi ukaza wumva ngo urukino kanaka ngo ntibikunda ko turugera ko match y'igitego kumva hageze iba saa 9 ariko bageze saa 8 bakiri Bujumbura nubwo bagiye batwara abakinyi 13 no ko bijya n'ibimwe mu bintu byatumye umuntu wese ashobora kuduca kuri ekipe ya Bumamuru bamwe mu bakinyi bayikinira bakavamwo bakagenda hagiye hatandukanye umuntu wese yarashatangwa kwibaza kuri Bumamuru yahabwa amahirwe menshi yo kuba yoza igacalenginga egere no ari nayo igatwara igikombe ca Primus League Burundi. Bumamuru umuntu wese yaraba akavuga ngo ikipe ifise ba Alfred ikipe ifise abasatirize canke abakinyi bigeze kuba beza muri saison zigiye zitandukanye zaheze byasa nka harimo amakipe meza bagiye guhura rero na Academy y'ubumwe yamaze fazare muri deuxième division itasinzwe na rimwe kuko niba ntibeshe menga niho mugwi wonyene mu cicaro ca kabiri warangije fazare udatsinzwe niko vyagenze niyo yonyene yamanze fazare udatsinzwe na kuko Musongati bo bari batsinzwe rimwe uvuze ngo rero ni Musongati Academy nabonye rimwe mu makipe ifise impano meme no muri première division nabonye ari mwe muri Academy zagiye ziramura bamwe mu bakinyi benshi bagiye bava muri Academy bumwe bagenda mandi makipe ni ekipe ahubwo maze imisi ngira makenga ko bivanye n'icyo kintu ca Academy ishobora kuba nakujya kuntu nabonye amajezi yabo kenshi usanga ari ukuntu asa na ya Vitaro bishoboka ko bifitanye isano nyene Academy ni president wa Vitaro bivuze ngo rero abo ntaco bihuriye ko na Vitaro nta hantu bihurira ariko bishobora kuza ugasanga bafise ni nka bya bindi navuga kuri vision usanga ekipe bafise objective cyangwa vision kidahura n'imisozi imisozi harige hazisegenya umukamanuka n'undi ukamanuka ahorera hariya mu mwonga bivuze ngo rero hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ngo bivanye na objective sinzi vision bafise ariko aragiye bashaka kuvuga ngo twe ni Academy gahunda yacu niyo kuramura turongike première division turongike hagiye hatandukanye birashoboka ari naco kintu rero mbona ngo nimba ari equipe na ifise objective yo kurugamira n'iciciro ca mbere bishoboka ko iyi match itashobora kubatesha umutwe ko muri deuxième division barashobora fisa amahirwe menshi equipe niba yarangije nivyo igice ca no ngo ca kabiri cigano gisa nkaho cabagora ugereranije n'igano n'igice ca mbere cigano mu ciciro ca kabiri ariko nimwe mu makipe n'ubu kugeza amaka kanya bavuga ngo meza bagifise nayo mahirwe ko boduga migano ciciro ca mbere itsinda barimo nivyo biragoye
itsinda nabonye imigwi igera kuri 3 yose inganya amanota hafi yose irikira kubana yose Yose ni ugukubana baracari ibintu ku munzani yuko birakomeye. boguma mu higano cicaro ca kabiri biracari ku munzani ko bashobora no kuba boduga mu higano cicaro ca mbere bivuze ngo rero bizovana na objective principal y'ikipe irondera ariko sinibaza ko ikintu nyamukuru y'ikipe yorondera suko yokuruka kuri coupe du president kuko igikombe citiriwe umukuru w'igihugu nubwo iyi migwi ikeneye higano cicaro ca kabiri sinibaza ko hari umugwi mwiza mu higano cicaro ca kabiri ufise ubwiza bw'uko twobona ugeze mu gikombe muri finale y'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu nivyo irahari myiza twavuga ngo za Limiere zatashe za Academy umwe zabaye nziza twavuga ngo izi za Kizoka ni yabaye nziza muri deuxième division ariko ubwiza bw'iyi migwi ntabwo mbona ko bwogera muri finale y'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu tushake twifashishe kahise ntacu mu myaka 5 iheze hari ekipe yo muri Italia muri première division yakinye na demi finale ntayo sindavyibaza niyo tworabona muri quart de finale nubwo yanyanyagiye ikagera kure yageze kara yanyanyagiye ikagera kure iyo yanyanyagiye ari surprise ekipe nuko ntayibuka ekipe yigeze gutikura ama ekipe birakomeye yageze kara ekipe ya deuxième division yageze kure yageze kara nubwo twigeze kubona ama ekipe yagaragara nk'adakomeye muri championnat ariko akagera kure ariko imigwi yageze kuri dakomeye ariko imigwi yose ya deuxième division keshi riganwa rabananira hanyuma indi indice je nako ndaraba uravye ama ekipe yagiye atwara ibikombe mu myaka 5 iheze batwaye coupe du president n'imigwi byagaragara ko yakorakoze fa mu gutwara igikombe ca champion ariko yaraho hafi nta ekipe yiyadukije ngo ari ya 10 nguraje gutwara coupe du president wabona ari ari Bumamuru amparallel na Flambo wabona ari Aigle Noir amparallel na Bumamuru uravyumva ko subira inyuma turabira ama ekipe yatwaye ibikombe muri iyi myaka itateze mwaka weze ntiyari mu mwaka weze yarindi imbere mu mwaka weze Aigle Noir yatwaye igikombe ca champion Flambo itwara coupe du president avara ne passé Aigle Noir yari yatwaye coupe du president itsindiye Muyinga 3 kimwe sinzi yo yatsinze sinibuka iyo yatsinze finale yabereye Muyinga yari yatsinze Bumamuru na Aigle Bumamuru yitsindirayo kandi yitsinda ari Bumamuru yatwaye igikombe sivyo si Bumamuru yari gutwara Primus League aho ni muri 2023 uko byagenda kose ubona ari ekipe nk'ubu Jesse numva impamvu batagomba abo kuwankana kubasereye kwiki gikombe nabo bakagitwara kuko bimaze kugaragara ko Primus League mubaye abakabiri defwa inguvu mu bamuzigaragaza kubera ko batojamwe ku buryo bagera ese mu mwaka weze ntibatsindiwe kuri iryo hangiro na Flambo iryo hangiro ririmo musongati bararifa batsindiwe kuri finale ya Flambo iryo hangiro ririmo kuko musongati barakubwira ngo turakeneye gufata ikibanza ca kabiri muri champion ntitubi inyuma yaho twabaye ariko kandi hangiro rindi dufise gutwara igikombe ca twahushije mu mwaka weze ca coupe du president ahubwo Detari yakinye finale idakomeye yari yanyuma muri champion ifise amanota 9 mu gikina finale ya tour birashika ariko si kenshi Beje Green maze birashoboka uvuza ngo iki Beje Green maze birashoboka yakowasotora ariko birashoboka nabonye babitareza agriculture vere eza agriculture nyamakuru naragikemanza urumva sikiratukana cyane rero Jembo na Abdul je ndabona ekipe zitatu reka mvuge zine ziri zakagombye kuba mbona ko zizobasereye kuri kino gikombe iya mbere n'uwo twaye champion Aigle Noir kuko nta kintu na kimwe yikanga ko yogitakaza barindiriye ko bakibaha gusa hanyuma abakinyi barabafise yewe hariho n'abari baragize ibibazo by'imvune bagarutse nka nimero 6 wabo muri Aigle Noir Bukuru Keita Bukuru Keita nawe yasigaye afise inzobe nyinshi sinzi ko yisize none
yari mu biruhuko ntiyari kuzuba yari mu biruhuko ntiyari kuzuba yari amaze iminsi mu nzu urakoze cyane Patrick aravuga nabi bro kandi yihoreye bakinira kuzuba ryinshi reka urumva rero ico ni kimwe kindi nkaraba ekipe ya Egrenwa Bumamuru yo na Framboje nazikuye mutaya kubera iki je ndavye recent form zizo ekipe n'ibibazo bizivugwamwe imwe barabivuga cyane yindi babikenyereyeko burya umuntu abantu baraye ubusaba ubwoko bubiri hari wagiye gusabiriza mu mihano n'ububitse umutima kandi abo bose baraye ubusa gusa uburyo babigaragaje biratandukanye izo ekipe rero sindazibona naho byakagombye kubona uko twabonye zimara fazare bakagombye kubaseriye kw'iki gikombe Frambo di Centre kacisubiza canke se nyuma y'imyaka ibiri kazi kagitwara Bumamuru ekipe rero mbona iri sere none se muvandi mbariza igitega kuko amakuru wowe yaronka byoroshye mbariza asana indima ntarakira uko bishazaho ntakwaye wabishaza ntagwaye yari suspend kubera asana indima ntarakira asana indima numvise ko match zikurikira ashobora kugaragara urakoze banashima no muri nondwi iza nuko bitaraba confirme no muri nondwi iza yoshobora gukinishwa muri ekipe ya Musonga ekipe mbona rero iri tre jembo ni yindi ekipe iri nyuma ya iyo ekipe ni Vitaro iya gatatu ni zibiri ngiye kuvuga impamvu ngiye kuzivuga ni ushobora kumvamwo santima harimwo iyo Bumamuru Aigle Noire iya gatatu ikaba Musongati iya kane ikaba Miburo Rukinzo izo ekipe zibiri ico zihuriye ko sikindi je mbonye parcours yabo bamenyereza babiri mbonye abakinyi bageze aho bageze kubera abo mbonye performance bagaragaza na ma ekipe yabo ingena tera pass 400 kuri par match mba mbona hari ikintu bahajije muri kariyere zabo kuko burya hari kinogo bagomba kuzuza hari ikintu cuzuza umwaka mwiza w'imikino nuko umuntu ati umukinyi atwari kugira umuntu bavuga ngo aragize kariyere nziza ntagire umuntu azokubesha barabimye byari yambaye udafise no kutunga bakinyoja kugwana ko president coupe du president cha kimwe na match hari userukana bakinyi bakaba kuri departement niho nama numva ngo hawaleta abajweri balireta bipopi ariko umuntu yazanye abakinyi mengana abakinyi mengana abakinyi abantu mengana bipopi hari ukuntu menga umuntu cikene naza wumva ngo bazanye abantu mengana ibintu ibitutsi by'abafana sivyo urashobora guserukana abakinyi bakomeye individuellement ntagire ico bakoze ariko je nababaye ntagira ico ntwaye ibyo bintu n'umwe mabamwe muri football rero je numva erega ikintu ca mbere gituma umuntu atsinda n'impamvu ubu mwe nimubona ko hari impamvu kwa Musongati yo gutwara igikombe gusumba mu yandi makipe yose mu kuri wanashima kuvyavugwa hanze ya Musongati nk'akarorero bo bavuga bati bishaza Christine rinafuma baraguma ko kurabizi neza ko yagomba kuva muri ekipe ariko bakavuga bati naguma hashura kudufasha gutwara igikombe cy'umukuru w'igihugu hanyuma azagende yigenga mu kwezi kwa gatandatu uru rukino burya rw'ubumwe akademi y'ubumwe na Bumamuru noneho wanashima n'inkino hafi zose za Coupe du President mba mbona amahigwe menshi afiswe n'izi ekipe zikina Première Division oya byo ni ngomba deuxième division zishobora kuza ziga concurrence ya ma ekipe ariko babigoye bishobora gutangara amwe ageze nko muri kimwe cya munani gishiye cyanyuma ariko n'impamvu jewe ahanini burya adumpa amahigwe izi ekipe zikina Première Division si impamvu ishingiye kuri effectif yonyene bafise ahubwo ni n'impamvu y'ibyo bariko baragwanira muri kano kanya mu cicaro ca kabiri umunsi uri ubumwe wana banamagara wana banande hafi ekipe zose uretse zisa nizamaze guhebura ko zitazotwara igikombe ziriko zigwanira ikintu hari imigwi imwe ibizi neza ko gutsindwa matches 3 zisigaye gukinwa muri championnat deuxième division directement iza kubitakaje ikibanza mu cicaro ca kabiri hari imigwi yindi rero ikomeye nayo muri kano kanya ibizi neza ngo nitwantakaza match imwe canke zibiri
turiko tugwanira ibindi bintu tutazigira dutahukana directement turaza kuba tuguye muri esheki ikomeye hahandi huko duca dutakaza na wa mwanya wacu wo kuduga mu cicaro ca mbere muri kano kanya rero ekipe z'icicaro ca kabiri zose zifise ibintu ziko ziragwanira umunsi nivyo ku ruhande rwa Academy ubumwe bafise no kwita ikintu kimeze nk'amahirwe yo gukina na ekipe ya Bumamuru Football Club kubera impamvu imwe yuko muri Bumamuru abakinyi nabo batari play batiteguye neza kuza gukina ndavuga squad yose yuzuye ngo baze gutanga umusaruro w'ivyo bafise byose n'ivyo bashoboye ariko kandi nabo bakinyi bake bahari twababonye bananiza ama equipe agiye atandukanye muri Primus League twabonye matches zibi bakinyi bakanganya nubwo bitwa ko ari equipe nako bitwa ko badafise squad zikwiye bakina nayo amaguru kwirarondera ibintu byinshi muri champion mu gihe abakinyi boza gukina ba Bumamuru nimba botororokanya nimba bakoze entraînement hakuzura abakinyi 11 bashobora kuza gukina muri championnat barondera gutsinda runo rukino rwa Academy ubumwe kuri pressure ubumwe bafise nico baharanira mu gikombe cy'umukuru w'igihugu biragoye ko bashaka kwikura imbere ya Bumamuru. Yes, nivyo kuri aya ma equipe azagukinira kuri stade Intwari afishe yose y'uyu munsi ko yifashe kuri stade Gatwara mu Kayanza. FK Football barakina na Olympique Star, AS Vita barakina na Message Ngozi, Magarang Boys bakine na Vitaro. Niyo match twako turababwira. Academy ubumwe bakine na Bumamuru birumvikana. Komeza utsinde FC Ngozi barakina na Kayanza United. New Force Academy bakine na equipe ya Aigle Nord Fighters. Malaika barakina na equipe ya Ngozi City. Malaika ni Karusi. Musongati Academy barakina na Musongati Football Club. Rapido Academy barakina na equipe ya Rukinzo. Rock City Nyanza bakine na ekipe ya Vision Football Club.